n'akanyamuneza rero kubona uno munsi twarose umwanya wo kugira ngo tuze tumare iyi minsi ibiri turiko turisuzuma turaba aho tugejeje urugendo kugira ngo rero dushobore kwirimbura tubanza kuraba imbono kazoza umugambwe wihaye kuva utangura kugira ngo turabe aho urugendo rugeze. Urugendo turimwo tugana igihugu c'amata n'ubuki n'urugendo Imana yo nyene yitanguriye kandi n'ubu tumenye ko ariyo irurongoye. Nico gituma dutegerezwa gutegera neza iyo nzira Imana iza iraducira. Duhiriwe duhishije rero yuko abagumyabanga twese twiyemeje ko iyo Mana nyene ariyo iri imbere. None umugambwe FDD urondera iki? Icambere coco nitwa dushaka kwisuzuma neza ni musubiremwo rujya ruririmbo ndangabuhizi bw'umugambwe FDD nta na kimwe kitarimwo. Hariho ababona bariko bararirimba gusa ntibigere baraba neza kugira ngo barabe ko ivyo twiyemeje twama turiko turavuga koko turiko turabikurikiza. Demokrasi yarashitse mu gihugu kandi yaramaze gushinga imizi ni ibintu biboneka neza. Iyo demokrasi yashinze imizi abenegihugu baba bafise ijambo mu gihugu, abenegihugu bonyene bakabona yuko bishingiye uburongozi bubaharanira, bonyene aribo babwishiriyeho gushiraho uburongozi baharanira nova nibo nyene bitunganiriza ingene bakwiye kurongorwa. Hari abantu biyumvira yuko ibihugu bitaja mu matora bitagira demokrasi, ariko demokrasi ni ubutegetsi bw'abenegihugu buharanira abenegihugu. Hariho abaza barabaza ngo demokrasi ngo ni imigambwe myinshi, nta namwe vyanditse. Iyo mu mwebwe abenegihugu baritorera bonyene ingene barongorwa. Demokrasi rero abarundi uko babishatse irahari. Igihugu kigengwa n'amategeko. Uno munsi turashobora kuvuga yuko ata muntu ari hejuru y'amategeko. Amategeko niyo twese dukurikira, uyarenze agahanwa. Hari yindi ntumbero abarundi bose batunganirwe mu vyabo no mu babo. Ico turagishikako tuze turaba tuti ubwo intumbero twihaye turayishikako. Mugabo ntiyabuze nk'umugumyabanga avuga ati je intumbero yanje muri FDD no kuronka igiti gusa. Bataraba ivyo FDD irondera kuko ngaha turi umugwi umwe. None rero ubu uturavye hariho urugendo tukiriko kandi turondera, hariho gutsimbataza ivyo tumaze gushikako no kurondera ivyo tutarashikako. Ivyo tutarashikako ni kubona umurundi wese atunze kandi atunganiwe. Ivyo ni igikorwa dutegerezwa kuzoshikako. Tutavyemera ntituba tukigiye. Namwe ndaba hari ibintu bihora bidushikira tufata minenegwe mugari ikintu gikomeye cyane. Twebwe turavuga tuti dukingira ibidukikije. Gukingira ibidukikije rukavuga tuti dutera ibiti kugira ngo isi yacu igume ifise akanovera kandi ntihagira hija. Umuntu ateye igiti rero nasanze umenga bo babona kiya giti bateye ntibabonye igiti bakeneye. Nakantu gatoyi kugira ngo ndabahisura mwobonera ko iyo uri kurabona imbona kazoza. Turagenda tugatera ibiti tukumva twese ko twagiye gukingira ibidukikije. Mugabo nasanze abarundi benshi uko naje Uganda bitore nuko nari naje nito ikosa. Tubona ujya mu vyaro twateye ntitubonye ko twateye igiti. Nico gituma muvuze yuko noba mpuguza
umwaka uheze muza mubona dusubiye kuja gutera ibiti aho twari twabiteye mu mwaka uheze, hari uridoga ikibereka yuko twe twagiye gutera umuvyaro tutagiye gutera igiti, turi satisfait. Kuko iyo tuba twari twagiye gutera igiti twari kuvuga ruti ngari twari twahateye ibiti, none tugarutse kubitera vyagiye, tugaca tugenda tuvuga ruti rero tuzokwaba tugaruka nakantu gatoyi. Igiti rero imbona kazoza ni kiriya giti, ntuzurabe nico ituma dukunda guhuba kenshi tubona ivyo tugezeko, kiriya giti ntitukibone. Umwaka uheze tugasubira kugaruka gutera igiti, umwaka ukurikira tugatera igiti. Shaka muhinyuze wanyu, aho twatera ibiti ntitwa twarahejeje, vyerekana ko tutakorera kumbona kazoza, dutera umuvyaro ntidutera igiti. Natwe rero twumve igihugu dushaka nico turiko turubaka. Hariho abarambirwa bakiri mu nzira, igiti ntigikura ku munsi umwe. Uravuga uti iki giti ruteye gikura n'ingoga, dutera ibikura n'ingoga, ni umenye igiti uri kurarondera. Imbona kazoza n'urugendo, nico gituma dutegerezwa kuguma turimbura aho tugejeje isemo. Birafise ingorane mu bijanye n'imbona kazoza. Muze murabe uko umuntu ava aho yamenyereye ariko aragenda aje atazi, kuko iyo tuja n'Imana ihazi, nta numwe azi ejo. Mugabo uriyumvira ejo ukahatunganya. Ingorane iyo uriko urava hamwe waruri, iyo uhindukiye ntubukihabona, iyo ujuta kuko ntubuhabona ejo nahimana. Iminsi yose ubwa mbere ugira ubwoba, ukagira tandase yuko wopfa umugumaho wamenyereye hakuja utamenyereye. Mu rurimbo ruhayageze umugambwe FDD harimwo kugwanya ubuhemu. Mbega nta bahemu tukiri kumwe? Nta bahemu muri FDD. Base tubabone inyuma ya FDD, kuko twe twabari byo turirimba. Nta buhemu burimwo, nta bahemu barimwo. No ngaha muri isale ntabuze umuhemu, ngaha nyene ntabuze umuhemu. None bijya byose abene gihugu bidogera mu ndogozi, none tuba twabahemukiye. None bo kwidoga tutabahemukiye, hari habahemu. Abo bahemu rero nibo batuma urugendo ruteba. Turiko turarimbura nico c'ubuhemu, ntituze tucibagire. Mbega ni kuki tukuba dufise abahemu kandi birirwa bararirimba mu ruririmbo ndangabuhizi rw'umugambwe FDD ko tugwanya guhemuka, turabigwanya. None rero kuri uyu munsi turiko turasuzuma, tubanze tumenye ibintu bimwe bimwe ngendegwako bituma tudindira mu rugendo. Hariho no kudatahura ivyo turimo. Ivyo sinovyagiriza twebwe gusa, abarundi benshi ntibatahura. Muze murabe iyo turiko turerekana imigabo n'imigambi tuzorangura, twese turavuga tuzokora ibi, tuzokora ibi, tuzokora ibi, tuzokora ibi. Mbere ntituvuga ngo tuzobakorera ibi. Mugabo muze murabe nta numwe arigera avuga ngo muri iyi programme tuzorondera uburyo bwo gukora ibi. Ako kantu uburyo ntikigera kajabo. Ndashima aho tugejeje guhinduka mu vyiyumviro, kuko FDD yaricaye iravuga iti ibi tubibuze kubera tubuze uburyo, turabuze amadevize. Mbe nta hantu twayakora yoroshe. Umugambwe uravuga uti turimo amavoka, kuko amavoka tuzoyashora hanze. Tuja ku kivi kandi ubu kiraboneka. Nukuvuga yuko ikintu ca mbere uhera kurondera, ubanza kurondera uburyo bwo gukora iyo migabo n'imigambi. Udashoboye kwiyubaka ntushobora
kubaka igihugu. Ivyo twama tubisoma no mu bitabo vy'ijambo ry'Imana, bavuga bati udashoboye kubungabunga abiwe yobungabunga igihugu gute? Umuntu rero abimenye. Hariho abazi ko igihugu arico kibubaka, bazi ko igihugu arico kibubaka, atari bubaka igihugu. Hariho abavyeyi gito maze kumva babwira abana babo ngo none ngubona ngo iyo leta ikumariye iki kwitaguhaye akazi. No kuvuga yuko mu mutwe bazi yuko bazokubakwa n'igihugu bo batacoza bazocubaka. Ivyo rero iyo bageze kuri iyo bashitse ngaho niho novuga nti niko karoge ka mbere. Wumvise ko igihugu arico kikubaka atari ucubaka, niko karoge ka mbere, kuko mugiye kuraba biri mu bize. Abize nibo cyane cyane birimwo kurusha batize. None umuntu yize ari watazi ko igihugu cubakwa atari cyo kikubaka, mbwira ni bande bo bimenya. Tugiye kubisuzuma nasanze vyavuye ku mutego, novuga nti mine umukoroni yasize ateze muri iki gihugu cyacu. Umwene gihugu mu kubaka igihugu acubaka gute? Ategerezwa kumenya ko arema itunga. Utaremye itunga, tutayiremye itunga, mutumenye yuko igihugu ntikizotera imbere. Ubu dukeneye yuko incabwenge, abantu bize mu bijanye n'ubutunzi, badugirira neza igicapu neza kugira tumenye twahomvye, twungutse. Tumenye rero yuko leta ntikora, hakora abantu bayo. Ntuvuga ngo leta ni inyoro wowe ukazova mu gihugu cyacu n'igikene, uzumenye kuri kuvuga ko wowe nyene ari wowe uri mukene. Tuze turaraba kugira utera imbere. Ayo mashure rero tubake amashure, none tuzoyubaka tutagira uburyo? Tugire programme yo kurondera uburyo. Komite centrale mu maresolution ndabasabe programme, ntimugire programme tuzokwaka amashure, tuzokwaka ibiraro, tuzogira baza mugire programme numero 1. Uburyo tuzoburondera gute? Tuzorima amavoka, umwene gihugu wese ategerezwa kugira revenu ingana uko kugira ngo hatagwa amakore n'amatagisi, hanyuma turabe approximativement amahera azoba yinjira mu gihugu azoba ngana gute, duce tumenya ibikorwa tuzokora. Muga kuvuga ikintu utazokora nta kamaro. Kumenya uti ubu imitumba isigaye itagira isoko ry'amazi, kuko je burya mvuga ntibijya tuvuga ngo amazi ku mitumba yose. Genda wubake urutangi rw'amazi rwa 200 metre cube ku mutumba, urabe ko abanyamutumba batazoca biha amazi bonyene. Ndabivuga kwereka narabibonye. Bamaze kubona isoko wariza yurishize ku mutumba, uzibona umwe avuga ati hariya se ku metero 500, je ndiguriye amatwiyo y'imetero 500, undi agaca avuga ngo ndaje ndaguzaya, ukazusaga amarobine yakwiye ku bucimbiri bwose ku mitumba yose. Mugabo none turazi imitumba itariko iryo soko, iryo tangi. Hari kwitangi jewe mcavuga ibindi biriko bigenda neza. Twiha objective tubone umutumba wose uri kwitangi ry'amazi. Ntuvuye ngo tubone umutumba wose uri kwa marobine. Ihe itangi dabo habi isoko ry'amazi, hanyuma ndazi kwimvukira zizogira ico zikorera. Mugabo ayo matangi kugira imitumba isigaye itari kwa matangi ningahe, amatangi akeneye amahera ngahe, ugaca uvuga uti none ayo mahera azoboneka? Mbega iki twohera ku giki coroshe tugikure mu nzira kugira umwaka ukurikira iki twe twavivuye tuza turavivura. Hajya tuvuga ngo umwene gihugu azovoma ku metero ku minota 15 arero tour, tukavuga uti ni hangahe hasigaye, tugaca tumenya ingere tubigenza. Ayo mashuri ya internet turashobora kuvuga tuti none ko ubu hariho ubu lycée communale, mbega uwo kubaka dortoir na refectoire sino izo za mbere zikenewe, kuko abavyeyi bari prêt kwirihira ivy'ifungurwa. Yemwe genda bizi yuko genda bibona abavyeyi ubararonka uturoveni dutuma yemera kuriha minervari kuyiye kugira ngo umwana we wagaburirwe. Muri programme rero
ntitwibagire kuvuga uburyo, hanyuma duce tuvuga ibikorwa rero tubona uburyo. None umugambwe FDD umaze iki muri ivyo byose? Kugira ngo twumve aha n'imboneza ziri ngaha, ufise uruhara uruhe? Umugambwe FDD ubwa mbere n'abantu bishize hamwe basangiye akarangamutima. No kuvuga aha ni mwaba hari ufise akarangamutima kiwe ntari muri FDD. Mugari ufise akarangamutima ko kurondera igiti, no ufise akarangamutima ko kurondera ineza ya bose. Ntibasa. N'abantu bishize hamwe basangiye akarangamutima. No kuvuga basangiye umutima n'inama. Basangiye umutima n'inama. Kugira rero dushobore gushikana igihugu aho twiyemeje, ubwa mbere nuko gusangira umutima n'inama. Uwo mutima utuma ukunda abantu bose. Umugambwe FDD niwo ugira mobilisation générale pour le développement. Si mobilisation générale pour le développement des membres de FDD gusa, igihugu cyose abarundi bose.